Je nitwa Manirarira Alban, nkaba mfise entreprise yitwa Archema. Ahanye dukora ibintu artistique, mugabo turagira n'ibintu vya design intérieur, ego décor y'indani, ibintu électrique, donc tout ce qui se rapporte au design intérieur. Turavye ingene twatanguye novuga ngo A0 atakintu na kimwe dufise. Hanyuma turumva umugambi paeje ufasha abajeune, turiyandikishamo, turaja muri competition, hama turaronka uburyo. Mu ntango hari utuntu duto twagiye turakora, mugabo hariho nk'abantu babonye ibintu dukora bakatubwira ati ingo mumfashe munkorera aka. Nk'isoko ya mbere twaronse nini ni iyo duherutse gukora y'indege, n'ahantu Resto Bar yitwa kwa Willy mu Kabondo. Wewe nawe nyene n'umuntu yugurutse yashatse gukora ikintu, mugabo yari yabuze abantu bashobora kimukorera. Hama tubwiye ati mweki ikintu murabona vy'ukuri mwo kinkorera, kuko hano n'ibindi bintu naho nyene wasanga tumaze kumukorera abandi bantu batari yari yabuze bashobora kubimukorera. Arabona ati mwenda kibabajije numve vy'ukuri ko abantu bashobora kumukorera, natwe bamubwiye ati ego nta kibazo. Hama turajako turakora, ni kibanza kimeze neza, uri indani n'ahantu menga ni mu ndege exactement. D'ailleurs no kuhugurura haje wa murinzi akomeye umusitani wundi muzitwa Sabi niwe yaje kuhugurura. Rero ico nico niyo marché ya mbere yitwa ko ari nini twari turonse nikomeye, evo nini ikomeye kuri twebwe. Bon, kuva ndose umutahe wa paeje ikintu nayo bwatangure gukora vy'ukuri, urumva deja nk'ivyo mpeje kubabwira ivyo tumaze gukora, urumva ko hari ikintu kininiya umuntu yaronse bivuye kuri iyo base twahawe na paeje y'uburyo. Donc nk'ubu ndafise abajeune 5 dukora nabo bari permanent, ndafise n'abandi bo bari akote. Ni mu gihe turonse ibintu birengeye groupe yacu ko ari ntoye, bo ku ruhande bashika indwi.